ni byiza kumenya ko Yesu Kristo ari uwanje, uwo yatabuye ugwete rudutsindisha azombera byose. Hafi ya Yesu amahoro y'ijuru aradukikiza. Igihe turindirira mu nyonga ziwe dutekanye mu masengesho. Hafi y'umutima wawe ndakwishikaniye ico shika cose. Hafi ya Yesu, hafi ya Yesu, amahoro y'ijuru aradukikiza. Igihe turindira dutekanye imbere yiwe. Mukiza nkunda, mbohora unkure ko akanje bwite. Ibikorwa byanje n'ubutame bwanje bibe bigaragaza ubuzima bwawe. Hafi ya Yesu, hafi ya Yesu, amahoro y'ijuru aradukikiza. Igihe turindira dutekanye imbere y'inyonga ziwe turi mu masengesho. Ndizera Imana ibyo yadusezeranije bizoshika. Ijambo ryiwe rirashikamye, ntirizovaho nta na rimwe. Ibyo nivyo binyizeza. Isi iratwenga, ntishobora kuntahura. Sintinya ugucokogwa. Nzobona Yesu nk'umwami. Ndizera Imana, ndizera Imana. Ndizera Imana. Mbega sinategereza kugira icizere muri uyo anyuzuza umunezero. Sishobora kurabira kubiriko biraba kuko ivyo nibindemera gusa. Isi iracokora, ndababazwa, ndakwegwa n'ijuru. Sintinya ugucokogwa. Nzobona Yesu nk'umwami. Ndizera Imana, ndizera Imana. Ndizera Imana. Kandi ni ku neza yanje. Ivyo bihumuriza bigatekanisha umutima wanje.
umunezero mwinshi cyane niwo mugabane wanje kandi ntuzohera. isi iracokora, ibyo ntibinteye ubwoba. sintinya gucokorwa. mbona Yesu aza nk'umwami, ndizera Imana, ndizera Imana. ndizera Imana. mbega umugisha unyuzura mwinshi. Imana ifasha mu nzira zanje, aho mwemu wiwe abandungitse. isi iracokora, ibyo ntibinteye ubwoba. sintinya ugucokorwa. ngiye guhura na Yesu umwami. ndizera Imana, ndizera Imana. bene data n'abashiki banje mu mwami, kubwo igikorwa c'Imana ca nyuma buno mwaka na Frere Frank muri Data Frank Zurich, turamutsa mwese mu izina ry'igiciro ry'umwami Yesu Kristo. umwami nashimwe ahimbazwe, ashimirwe ko dushobora kandi gukorana twidegembya kugira ngo twumvirize ijambo ry'Imana mu kanwa kahawe igikorwa, kandi tugashobora kumviriza ico mwemu ashaka kubwira ishengero. uyu munsi ni umunsi w'ubuntu udasanzwe. ndiyumvira yuko abantu bose baje bafise ukwitega gukomeye kugira ngo bagire umwimenyerezo n'Imana mu buryo bushasha. uyu munsi nashaka gushinga intahe kubw'icoro c'Imana, uburyo ubwo umwami arongora akajana abiwe. Anna Baumgartner ni mushiki wa sogokuru, uni muto mu bana 17. yantumiye haheze imyaka 50, antumira mu makoraniro ya mwene Data Frank hano muri kino kibanza muri di Forex, ngo inzu y'abantu bw'ubwoko Zurich. mw'ico gihe nari mw'ishengero ry'abapantekote. antumira, uwo Ana yarambwiye gusa, ambwira amajambo make ati, ubu ntukeneye bibero y'amata, ubu waracutse, ubu urakeneye bikomeye ibyo kurya bigumye kugira ngo ukure mu buryo bw'impwemu. hanyuma igihe numva mwene Data Frank ariko avuga ubutumwa ku nshuro ya mbere akiri mu buto bwiwe, mu myaka aheze imyaka 40, aho ubwo nyene nahise menya yuko ari byo kurya byiza bishasha bigumye ibyo dukeneye muri bino bihe bya nyuma bibi. nkuko mwene Data Branham, mwene Data Frank nawe ni umuntu yarungitswe n'Imana, ni umuntu afise umutima umeze nk'uko Imana igomba. yari ingingo gusa y'Imana
yuko ishiraho igahamagara mwene data mukundwa kugira ngo avuge ubutumwa bwa nyuma butunganye bw'ukuri, ubutumwa buhoraho bw'agakiza ku isi yose kandi no mu mahanga yose. Mwene data Frank, kubwo isabukuru ryawe ry'imyaka 90 tukwipfurije imigisha ikomeye y'Imana, kandi mbere bikuvye kabiri mu nkomezi no mu mwemu no mu mubiri. Imana ishobora byose ishobore kuguhembera inshuro 100, iguhembere inshuro 100 kubwo igikorwa cyawe gikomeye no kubwo ukwitanga kwawe mu bwami bw'Imana. Igushire ku byayo byose kandi iguhe uburuhukiro ubereye hariya hakurya y'uruzi rw'ibirahuri. Imbere ko dusenga, nashaka gusoma ijambo dukura muri Matayo 24. Matayo 24 ndasoma imirongo ya gatatu gushika kwa 14. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa biwe baramwegera bireranye baramubaza bati, tubwire ibyo bizobaho ryari, kandi ikimenyetso kizoba iki cukuza kwawe n'icumero w'isi. Murongo wa 4, Yesu arabishura ati, mwirinde ntihagire ubazimiza, kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati, ni jewe Kristo, kandi bazozimiza benshi. Murongo wa 6, muzokumva intambara n'impuha z'intambara, mwirinde ntimuhagarike imitima, kuko bitazobura kubaho, ariko umuhero uzoba utaraza. Umurongo w'7, kuko ihanga rizotera irindi hanga, n'ubwami buzotera ubundi bwami, amapfa no kunyiganyiga kw'isi bizobaho henshi. Umurongo w'8, ariko ibyo byose ni itanguriro ryo kuramukwa ngo ry'imibabaro. Umurongo w'9, inyuma y'ibyo niho batanga ngo muzigirizwe, bazobica, kandi muzokwankwa n'amahanga yose abahora izina ryanje. Niho benshi bizobatsitaza, bazoryarukana, bazokwankana. Umurongo wa 12, kandi abavugishwa n'Imana bazokwaduka ari benshi, bazimize benshi, maze kuko ubugarariji buzogwira, urukundo rwa benshi ruzotimba. Umurongo wa 13, ariko uwihangana agashitsa ku iherezo niwe azokira. Umurongo wa 14, kandi ubutumwa bwiza bw'agakiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose, ngo bube ikimenyetso kibere icabona amahanga yose, maze umuhero uzocuza. Turashaka gusenga. Data uri mu ijuru w'imbabazi n'imitima yacu yose, turagushimira yuko dushobora kuba mu minsi ya nyuma y'igihe c'ubuntu, muri kino gihe aho byose bisohoza. Mwami, twaje uyu munsi kugira ngo twumvirize kandi kugira ngo twakire. Mwami, uduhezagire uyu munsi mu buryo budasanzwe muri kino kibanza,
kandi ushireho byose hagati muri twebwe. Ijuru ry'Imana ubu ritwugururirwe. Turagushimira yuko mu gihe cy'umugoroba umuco waserutse, kandi ko ubu rero abanyuma barashobora guhamagarirwa gusohoka. Turagushimira kubwo izo mfungurwa izo waduhaye muri kino kibanza imyaka irenga 50. Mwami, urabona umubabaro wacu, urabona kudashobora kwacu, kandi urabona n'ingene ducika intege. O Mana, turashaka kuba abizera by'ukuri. Uduhe inkomezi zitanga ubuzima za mwemu, utubatize mu mwemu no mu muriro. Mwami, turizera ijambo ryawe, ni bwo burenganzira bwacu bwo kwakira ibivuye kuri wewe, ibyo wasezeranje byose. Ndagusabye Mwami, utugirire akagongwe kandi wugurure amaso yacu n'imitima yacu. Abagwaye bose bakire uyu munsi. O Mwami, turashaka kugukorako uyu munsi kugukwizera. Uri uwanesheje akomeye w'Igorogota, kandi uri wa wundi, kandi uzokora byose. Uhe umukozi wawe w'umwizigirwa, kandi na twebwe twese uduhe inkomezi nyinshi, kandi uduhezagire twese hamwe mu butunzi bw'ubuntu bwawe birengereye ibyo dusaba n'ibyo twiyumvira, mu izina ryera rya Yesu, amen. Bene data na bashiki banje mu Mwami, nanje nashaka kuvuga amajambo amwamwe, hanyuma some n'imirongo imwe mu byanditswe. Ndabasabye mwese mwumvirize mugabye. Twumvise ijambo ry'ubushobozi rya muri Data Branham, kandi twese turi abashima kubwo iryo jambo ry'igiciro kandi ryera ry'Imana. Uyu munsi kubwo isabukuru yanje y'imyaka 90, ndashobora kuvuga kubw'icoro c'Imana yuko fise amagara meza. Amen. Sinigeze umwaka wose sinigeze nja kuraba abaganga. Imyaka nyene yazanye ivyayo by'ibibazo, ariko Umwami abishimigwe. Mbere no ku myaka 90 ndashobora gukorera Umwami, hanyuma nkatanga iryo jambo ryera kandi ry'igiciro nkari ubwoko bw'Imana. Turabizi twese, turazi ivyo ari byo. Ni kuvuga ni ukwitegura kw'abo bose bashaka kugira umugabane mw'izamurwa. Kuri ibyo Icyo ku bijyanye n'uwo mutwe muri Data Branham hari imirongo aza gusoma ya Bibiliya. Kuri iyo nashaka mu ncamake gutebako. Imana ibahezagire mwese, turabivuga mu izina ry'Umwami. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Yohana 14 umurongo wa mbere gushaka kwa gatatu. Yohana 14 umurongo wa mbere gushaka kwa gatatu. Umurongo wa mbere: nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana, nanje munyizere. Muri kwa data hari amazu menshi, yaba atariho banda bibabwiye.
kuko ngiye kubategurira ahanyu. Umurongo wa 3, kandi ko ngiye kubategurira ahanyu nzogaruka kubajyana iwanje, ngo aho ndi namwe abariho muba. Hahimbazwe kandi hashimigwe umwami wacu kubw'aya masezerano yiwe. Aya masezerano yuko yagiye kudutegurira ikibanza, kandi ko yasezeranije yuko azogaruka, yuko yasezeranije yuko azodutwarana nawe, azotujana kugira ngo tube aho ari nawe. Reka tubandanye gusoma. Turasoma mu Bikorino ba kabiri igice cya 6 umurongo wa 2. Abikorino ba kabiri igice cya 6 umurongo wa 2. Kuko yavuze canke ngo haranditse ngo iti mu gihe cyo kwemererwamwo ndakumvise, no ku munsi wo kirizwa ko ndagutabaye. Ehe none ni gihe cyo kwemererwamwo. Ehe none canke mundi busobanuro ngo ehe uyu munsi no munsi w'agakiza wo gukirizwako. Hahimbazwe kandi hashimigwe umwami wacu. Nubu daba ehe none uyu munsi ni wo munsi wo kwemererwamo, umunsi wo kwemererwamwo n'Imana kugira ngo itume ubwoko bwayo buba bumuhimbaye, nkuko nyine byanditswe ngo mu munsi w'agakiza aradutabara, kandi nkuko handitswe ngo mu munsi w'agakiza aratwumvise. Yaratwumvise wowe nanje, mbega wowe nanje, mbega twaba twaramusabye kugira ngo adutware iwe, kugira ngo aduhishurire ijambo ry'iwe no kugomba kwiwe. Umuntu ashaka kumvigwa ubwa mbere ategerezwa kubanza gusenga, kandi nico gihe cyo kwemererwamwo, nico kiturongorera mu masengesho. Hanyuma mu gihe turiko twumviriza ijambo ry'Imana, turashobora kwemeza n'imitima yacu yose Imana yaradutabaye ku munsi w'agakiza, kandi yaratwumvise aduhishurira ijambo ryiwe. Turabandanya gusoma. Turasoma muri Matayo igice cya 3 umurongo wa 16 n'uwa 17. Matayo 3:16 na 17. Yesu amaze kubatizwa aca ava mu mazi, maze ijuru riruguruka, abona nk'emu w'Imana amanuka asa n'inuma amugwako. Buno rero ijwi riva mu ijuru riti, uyu niwe mwana wanje nkunda akampimbara. Bishobore kumera uko nyene hamwe natwe twese. Amen. Mu munsi wo kwemererwamwo canke mu munsi wo kubona amahirwe imbere y'Imana, mu munsi w'agakiza Imana yaradutabaye.
kandi niwe karorero kacu. Igihe yabatizwa umwami wacu, ijuru ryarugurutse, hanyuma mwemu yera aramanuka. Bishobore kumera uko ubunyene ubu ko mwemu yera amanuka, akamanuka kuri abo bose cyangwa abo baretse bakabatizwa mu buryo bwa Bibiliya, kandi Imana mu by'ukuri ishobore gushinga intahe yuko tuyihimbariye kubera ko yatwumvise ku munsi w'agakiza, kandi yuko yadutabaye ku munsi w'agakiza. Turizera yuko umwami azomanura mwemu wiwe ku bacunguwe, ababatijwe biciye ku kumvira, kandi azotubatiza twese mu mwemu no mu muriro. Turabandanya gusoma, turasoma muri Matayo 17 umurongo wa 5. Matayo 17 umurongo wa 5. Akivuga haza igicu gikayangana kibatera igitutu, kandi ijwi riva muri nyagicu riti ngo uyu mwana wanje nkunda, amina, ngo akampimbara, ni mu mwumve. Amina. Hahimbazwe kandi hashimigwe umwami wacu. Ngo nguyu umwana wanje nkunda, muyu mukundwa, umwana w'Imana, ari we mwana w'imfura. Muri bene se benshi harimwo muri we guhimbara Imana. Hanyuma hari ibice bivugwa ngo ni mu mwumve. Abahungu bose n'abakobwa b'Imana ntibazigera bumviriza umuntu n'umwe mu bintu bijyanye n'ibyo mu buryo bw'imwemu, ahubwo bazumviriza gusa ibyo umwami yatubwiye mu ijambo ryiwe. Niwe mucunguzi, niwe mwategerezwa kumviriza, kandi ibyo nibyo twakoze kubw'ubuntu. Umwami abishimigwe ibyo. Turasoma mu byesho Yohana 14 umurongo wa 6. Kandi mbona umumarayika wundi aguruka yatiriye ijuru, afise ubutumwa bwiza butazoshira bwo kubarira aba ku isi n'amahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose, ngo ubutumwa bw'agaciro kibe bidashira. Hahimbazwe umwami wacu. Twabyumvise mu ijambo ryatanguje iryo mwene data Bautgardner yasomye muri Matayo 24 umurongo wa 14. Ubu butumwa bwiza bw'agakiza buzovugwa mu moko yose no mu ndimi zose ku isi yose. Hano mu byesho Yohana, uyu muntu w'Imana abonye inkokoma iguruka yatira ijuru kugira ngo ibwire amoko yose, indimi zose, ubutumwa bw'agakiza bufise agaciro gahoraho. Kandi turashimira umwami Imana. Nkaraba inyuma, nkaraba iyi myaka yose, muri iyo nashoboye gutwara ubutumwa bwera kandi bw'agaciro bw'Imana, haba n'amaguru,
haba ndi muri taxi, haba ndi mu magari ya moshi canke ndi mu mabisi canke mu ndege, uburyo bwose bushoboka ku isi yose ubutumwa bw'Imana bw'agakiza bwaravuzwe, kandi umwami wacu yaravuze neza neza muri Matayo 24:14 aravuga ngo hanyuma hazoza iherezo. Rero ubwa nyuma imbere yuko Yesu Kristo agaruka bijanye si gusa yuko twobona ngo tumenye ibimenyetso by'igihe, ariko ahubwo tunumve ubutumwa bwa nyuma buvuga agakiza kuzuye k'Imana, kandi bakareka bagakosorwa mu bintu byose, hanyuma bakagaruka ku ntango. Kandi ni kuri ivyo rero niho Imana yakoreje muri Data Branham mu gihe cacu, kandi iramuhamagara, iramurungika mu buryo butumbereye. Reka rero twumvirize umuhamagaro wiwe n'incuro nayo, ngo nk'uko Yohana Umubatizi yarungitswe nk'utangurira ukuza kwa mbere kwa Kristo, uko niko ubutumwa wahawe buzotangurira ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Hashimigwe umwami. Hano ibyo dufise icyo dukorana n'umunsi w'agakiza mu gihe c'ubuntu. Muri uwo Imana iheraheza ibintu byose, kandi dushobora ubu rero gusoma imirongo myinshi cyane ya Bibiliya izobona ugusoza kwayo imbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo. Mbere no kuba Imana yategeza kurungika umuhanuzi ku iherezo ry'umunsi w'agakiza, imbere y'umunsi uteye ubwoba w'umwami, umuhanuzi yategereza kugarukana ibintu byose mu mero yabyo y'inkomoko. Hanyuma nyene ivyo nivyo byabaye biciye mu butumwa bw'Imana bw'agakiza buhuza 100% n'ubutumwa bw'intumwa ubwo twazaniwe kandi twarabwakiriye mu kwizera. Ibyigwa byose bya Bibiliya byavuzwe nyine mu buryo bwa Bibiliya, kandi twaranabatijwe mu buryo bwa Bibiliya mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Dufite uburenganzira bwo kubatizwa na mwemu, hanyuma tugashigwa mu kuri kose, kuko mwami wacu aravuga ngo ubeze mu kuri kwawe, ijambo ryawe niko kuri, nk'uko biri muri Yohana 17:17. Uko nk'uko Yohana Umubatizi yarafise umuhamagaro uvuye ku Mana, hanyuma imirongo ya Bibiliya ifatira kuri we, ifatira no ku bukozi bwiwe, iravugwa mu isezerano rishasha. Uko niko bimeze ku bijyanye n'ubukozi bwa mwene Data Branham. Ubukozi bwiwe bwari bwarasezeranijwe mu isezerano rya kera, haba bwemezwa mu isezerano rishasha, kandi byose byasohoje nk'uko twabivuze mu isi yose mu myaka 60 irenganye iheze. Turashimira Imana umwami, kandi no kubwo amakoraniro ahezagiye mwene Data Branham ayo twamaze kumvamwo amwamwe,
kandi n'ayandi n'ubundi turumviriza akandi gace gato. umwami Imana asubiramo 100% mu gihe cyacu ibyo yakora mu bukozi bw'umwami wacu. yashobora kuvuga ngo si jewe nkoze ibi bikorwa, ariko ni data niwe ari muri jewe, niwe akora ibikorwa byiwe, kuko biri muri Yohana 14:10. uko nyine niko muri Data Branham yavuga ngo nanjye si jewe muri ibi bikorwa, si jewe nkiza ingwara cyangwa ntangakiza, ariko akavuga ngo ni Yesu Kristo. uko yari ejo niko ari uyu munsi, kandi niko aguma ibihe bidashira. arakiza ingwara, arabohora, kandi turashimira Imana kubwo ugucungurwa kuzuye biciye ku maraso y'umwagazi w'Imana, no kubwo ayo maraso y'umwana w'Imana yamenetse kubwo abana bose b'Imana. dushobora kuvuga rero twemezwa, tukavuga n'imitima yacu yose ngo muri we dufise ugucungurwa, bisigura n'ikigongwe biciye ku maraso yiwe. Imana yaduhaye byose kubw'ubuntu. ubu rero turiko turategurwa, kandi ntegerezwa kubivuga mu by'ukuri. ubu twashitse ku iherezo ry'igihe cy'ubuntu, kandi umwami ashobora kugaruka umwanya uwo ari wo wose. gituma ndabasabye ngo muze gusubiramo gusoma imirongo ya Bibiliya iyo twabanje kuvuga ngo none uyu munsi ni umunsi w'agakiza. none ni igihe cyo kwemererwamo. mu bikorero ba 2:6 uyu munsi Imana iratwumva, iradutabaye. umwe wese muri mwebwe ashobora kubivuga mu mahanga yose no mu ndimi zose nk'intahe yiwe bwite. ubu rero bakundwa bene data n'abashiki banje, reka rero dusubire twumve mu ncamake muri Data Branham. muhezagirwe mu mugisha w'Imana ishobora byose, mu izina ryera rya Yesu, amen. murabe dutegereza kwihuta dusengere abagwaye. umunsi umwe na nararabye, hanyuma mbona ijambo ryambara umubiri, mbona alfa na omega. sinabonye 2, 3 cyangwa 5, ariko nabonye umwe gusa. uwo niwe mukiza wanje, nk'uko nyene ameze nk'ijambo, nk'Imana ishobora byose. nabonye inkingi y'umuriro, nabonye muri we ico Bibiliya imuvugako, yuko ari alfa kandi ari omega, yuko ari inkingi y'umuriro. Yesu Kristo uko yararejo niko ari, kandi niko aguma ibe bidashira. mbega murabibona kubaho hano kwiwe kutigira kunanirwa kuri kumwe natwe, kandi yarasezeranije, aravuga ngo sinzoguta kandi sinzoguheba. raba Yesu hanyuma ubeho. biranditswe mu ijambo ryiwe ngo uwumuravye arabaho. mbega mubona iki? mubona ukubohoka, mubona ukira kw'ingwara, mubona ibintu byose yakoze, kandi ni vyanyu, biracera vyanyu uyu munsi. mbega murabibona? bariya gusa baraba iriya nzoka y'umuringa mu bugaragwa barakira. mbega ni kangahe mwokira iyo bamurabye Yesu? mbega Yuda yarabiki? we yararabye araba amafaranga, hanyuma iyo yaraba Yesu yabonye ko abona ingene rero yamaze gutsindwa, mu nyuma arimanika.
bimwe mu bitondo bikomeye muri kahise abantu babaho igihe Kristo yazuka hari ikintu cabaye. Iyo twiyumvira hanyuma twiyumvira ku ntumwa ingene zashigwa mu babohero n'ingene umwami yabugururira imiryango y'ayo mabohero. Ubu rero turabona ishusho, turabona Kristo niwe murabona hariho abasoda b'Abaroma bavuga ngo Baraba turaje kugira ngo tukubohore. Aravuga ngo iki? Avuze iki? Ndiki ngo uridegembya urashobora kugenda. Hanyuma Baraba yashobora kuvuga ati ni gute je no buwidegembya. Hanyuma abasoda bashobora kumubwira ati urabona hariya ku musozi uriya w'Igorogota, ati hariya niwe yafashe ikibanza cawe. Mbega twese ntitwari dukwiye kubona uyu munsi yuko Yesu Kristo yafashe ikibanza cacu. Amen. Yarakubiswe arajanjagurwa ku bwacu kandi yarakomerekejwe mu mishishagu yiwe niho dukirira. Twebwe turi abatsindwa n'urubanza kandi turamufise rero nk'utubohora. Twari dukwiye kuja kuzimu ariko ubu rero ijuru riratwugururiwe. Mbega Baraba mw'ico gihe yabonye iki? Yararabye abona uwafashe ikibanza ciwe. Yesu yaravuze ngo shengero mu bitahure, yaravuze ngo isi ntizosubira kumbona ariko mwebwe muzombona. Ni mu murabe kuko yarasezeranije ngo nzobana namwe mbe muri mwebwe gushitsa kwerezo ry'isi. Murabe mwijambo, murabe ibyo yasezeranije. Ni uko yararejo ni kwari kandi niko aguma ibe bidashira. Ibyo yakoreye i Galilaya aracabikora uyu munsi hano Jeffersonville. Mbega byari biki? Murabona ntiyari umugabo yashinze idini, ntiyari umugabo yigaragaza nk'abapatiri canke abaherezi. Mbega Yesu mumuboneke mubona gute? Mu guhishura ijambo ry'Imana kuko yari ijambo rishuwe kandi ico yari kiriya gihe nico ari kuri mugoroba. Turasenga turunamika imitwe yacu kubw'ibyo. Mwami Yesu niyo sengesho ryanje, me gukura amaso yanje mu myitwarariko yo mu bugingo. Mwami ndazi ko turi abantu basanzwe kandi nta n'ubutunzi bwinshi dufise bw'inosi ariko turagukunda. Ndiko mbwira aba bantu igitigiri kinini kiri ngaha ntico kumviriza, ntibozana n'abana babo, ntibozana abagwaye iyo batari baje kugira ngo barabe. Iyo bari baje kuraba ikindi kintu kitari wewe Mwami, bashobore kukubona Mwami, baje kugira ngo bakubone. Yesu w'i Nazareti wihishure muri bo, ube Imana yabo kandi ubahembe. Mwami waratubwira ngo asigaye igihe gito isi ntizosubira kumbona ariko mwebwe abizera by'ukuri mwebwe muzombona kuko nzoba ndi kumwe namwe kandi ndi muri mwebwe gushitsa kuherezo ry'isi. Yohana 14:9 usoza ijambo ryawe kugira ngo tumenye yuko Yesu yimenyekanisha muri twebwe muri bwa buryo nyene nk'uko yabikoze kiriya gihe kera kandi yuko asohoza ijambo ryiwe. Mwami guhera ubu byose bishizwe mu biganza byawe n'umutima wanje wose. Navuze ibyo nari nshaka kuvuga ku byo wansabye gukora. Mwami dushobore kugumiza umutima wacu ari muzima kuko ibyavuzwe imbere y'igihe byasojwe n'Imana. Mwami twabonye ibya mbere, twabonye n'ibya kabiri kandi ntitwibaza ingene ibya gatatu bizoshika
amezi n'amezi imbere y'uko ivyo bishika. Ivyo twarabibwiwe tubibwirirwa hano ingene ibimatanijwe bizokugururwa n'ibindi. Mwami, twarabibonye mbere na siyansi yashoboye kubibona irabifata nk'igishinga nawe. Mwami, we uri inkomezi zacu kandi uri byose byacu. Mwami, ndagushimira yuko unyemerera ko mba igice cyo mu nzu yawe, nkaba urugingo mu mubiri wawe. Mwami, mu isi yose mu makoraniro atandukanye hariho hose abantu bagize umubiri wawe kandi twobabona cyangwa tutababona. Mwami, turabona ibintu ivyo ukora, atari gusa yuko izuba rirasa gusa, atari yuko inyoni ziguruka gusa, oya, ahubwo turakubona. Mwami, uri Imana yacu. Shaka kugutakira, uri data wacu w'imbabazi, utubabarire amakosa yacu, kandi ndabona ko turi mu gihe cyerezo, imiryango yuguruye vuba izokugagwa. Mwami, udufashe, umfashe kugira ngo njeyo, umpe inkomezi kugira inkomezi zanjye zibe zisha, hanyuma umfashe kugira ngo shake ko hagira ikintu kiba, hanyuma turindire yuko umunsi uhambaye ushika. Umfashe kugira ngo nkore ku buryo bw'uko urugano rwa nyuma rwatoranijwe ruhamagagwa, kandi nimba ashizeho urufatiro ubwo uwundi kumbure azohagarara ko ukore kugira ngo ivyo bibe vuba cyane, kugira ngo ijambo ryawe risohoze. Mwami, ntidushaka ikindi kintu na kimwe kiretse kubona ijambo ryawe risohoza. Mwami, tubaye murunganwe rutizera, ariko nubiruko turizera twe nk'ubwoko bwawe yuko ijambo ryawe ridashobora kunanirwa, kuko ijuru n'isi bizovaho, ariko ijambo ryawe ryo rigumaho ibi bidashira. Data, hano hariho abagwaye benshi, kumbure hariho n'abandi bantu batarakizwa, n'abandi nabo bataruzuzwa mwemu yera. Mana, ingo usoze ijambo, usoze isezerano ryawe, abantu babashobore kubona Yesu, uwo barabe kuri Yesu, kandi bamenye yuko bidashoboka yuko ivyo bintu bishika kiretse abaye ariwe ariko arabikora nk'uko isezerano ry'ijambo ryiwe riri. Byose biri mu biganza byawe, nanje ndi mu biganza byawe, kandi n'ikoraniro ryose riri mu biganza byawe. Ukore biciye kuri twebwe ku bw'icubahiro cy'izina ryawe rishigwe hejuru kandi ryera. Ndabisabye n'umutima wose, amen. Ubure nashaka gusengera abagwaye, sindabizi, sinzi amakarata y'abasengerwa yatanzwe ngana. Reka dutangure, duhamagare bamwe kugira ngo ntihabe kajagari, ariko batondeke ku murongo, umwe aze nyuma y'uwundi. Ubu rero mwese mu izina ry'umwami mugume mwicaye, ntimugume mugendagenda. N'abana nabo nibatekane, kandi igihe mvuze ngo mumanabike imitwe yanyu mubikore mwihuse, kuko rimwe hari imwe mu mbi ziva mu bantu nk'igihe bafise kanseri n'ibindi. Hanyuma igihe mvuze munamike imitwe yanyu mubikore mwihuse, kugira ngo izo mwemu zibi ntizize ku wundi. Mbega ni kangahe twabonye abantu baza bafise amagara meza, hanyuma bakaza kubunegura, hanyuma bagakubitwa na kanseri canke n'ibindi bintu kubera yuko batizera. Jewe ivyo sijenda bibazwa, jewe mbazwa gusa abizera. Bamwe mbere bagiye banashigwa mu hantu barababika kuko bari baneguye. Hano nta kibanza c'abatizera gihari, hari ikibanza c'abizera. Mwizere Imana. Data uri mwijuru, ikoraniro ni ryawe kandi ryamye ari rwawe. Noshobora kubandanya kuvuga ubutumwa, ariko guhera ubu
shaka ko aba ari we uvuga, umenyekanishe yuko umukozi wawe yababwiye ukuri, yuko bo ubwabo babyumvire mbere n'abatari mu mirongo yo gusengerwa ko mwami uri hano kugira ngo ukize buri wese aho ari, ijambo ryawe rishobore kwemezwa muri ubwo buryo, mu izina rya Yesu ndabigusabye, amen. Ndabasabye mugabe mu ntege amatwi byuzuye, shaka kuraba uyu murongo w'abasengerwa. Sinzi nimba hano hari umuntu nuba nzimwo, mbega mwese muri ngaho ni munzi, nimba ari uko mutarike ibiganza ntituzinanye. Ni bangahe muri mwebwe bazi ko atanu na kimwe ndabazi ko 95% ntaco tuzinanye ko eraba uyu mugore muto sinigeze ndamubona mu buzima bwanje, ntawe nzi ntanabuke buke. Kumure ari hano kubera ingwara, kumure ari hano hari icyo yakoze, canke afise ibibazo by'amafaranga, canke afise ibibazo muhira iwiwe, ntabyo nzi, nta cyumviro kimwe ndabifiseko. Ariko heraba rero ishusho nk'iyo iri muri Yohana 4, umugabo n'umugore barahuye kandi bariko bavugira hamwe, bariko baraganira. Yesu yarashaje gusumba uriya mugore wo muri Yohana 4, haranditse yuko ngo yarasa nk'umuntu afite imyaka 50, kandi kumbure uwo mugore we yari akiri muto, mwiza cyane, akiri muto. Heraba rero abantu babiri hano bahuye nabo, umutama n'ukiri muto batazinanye, ari hano kubw'impamvu kanaka. Kubure ni njyajya canke ariko arigirisha, nimba ariko bimeze aho rero ugabe kubiza kuba. Jewe sindamuzi, gusa we yateretse ikiganza kuko ntanzi nako ntituzinanye, kandi nanjye sinigeze ndamubona. Rero jere nk'umuntu nategereza kubaza ati mugore none ushaka iki, kubera iki mbega uri hano? Kandi yombwira rero ati mushinga nawe Branham ndi hano kubera yuko ngwaye cancer, canke ngwaye igituntu, canke ngwaye ifise ikibyimba, nta mafaranga mfise, canke umugabo wanje yarantaye, canke simfise umugabo, canke umukunzi wanje yarampevye n'ibindi. Noshobora kuvuga ati ngiye gusengera, canke nkavuga ngo mwami uyu mugore canke umukobwa muhe ibyo yipfuza, hanyuma nkamurungika yizeye ibyo byoshobora gushika. Nibyo ubwo n'ubukozi bukorwa imyaka myinshi, ariko hasezeranijwe mu minsi ya nyuma yuko Imana izokwigaragaza mu buryo bushasha, yigaragariza mu bantu nk'uko nyine umwami ubwiwe yagendera Aburahamu akamubwira ibyo Sara yariko yiyumvira mu mutima wiwe ari inyuma yiwe, inyuma mw'ihema. Umwami ubwiwe yari yambaye impuzu, aza kuri Aburahamu kugira ngo baganire, umwami wenyine ubwiwe. Mbega murabibona muri ubwo buryo nyene Imana yashaka kwigaragariza mu bantu, kuko haranditswe ngo nk'uko byari mu minsi y'Isodomu niko bizomera. Turafise Birigahamu, turafise n'abandi, ariko ishengero ryatoranijwe naryo rirafise ubutumwa, rirafise n'intumwa yaryo. Ubu rero ibyo byanditswe byose umwami arabikora. Umwami amishuriye impamvu uhagaze hano, aho rero uraza kumenya yuko ibyo bitegereza kuba bivuye mu nkomezi z'indengakamere. Mbese uko bimeze, aho rero uraza kumenya yuko ari ikintu c'indengakamere. Bibiliya iravuga yuko Yesu yarabikoze, kandi Bibiliya igasezeranya ngo azosubira kubikora kandi. Aho rero nico kimwe, kandi muraza kubona Yesu mbega niwe jambo. Bibiliya irabivuga, kandi haranditse yuko ijambo ngo rirobanura rikamenya ibyiyumviro n'ibyipfuzo by'umutima, kandi iryo jambo rivuzwe n'akanwa k'umuntu. Jewe sindamuzi uyu mugore, nta kintu kimwe ashobora kumubwira, ariko we aramuzi. We niwe jambo, kandi twese ashobora kudufata akatubwira nk'uko
yabwiye uriya mugore muri Yohana 4 arashobora kumenyesha impamvu uyu ari hano, hanyuma rero ibyo rero biva kuri we. Mwe kumbere muvuga ngo we uraza kumukiza, oya, yamaze kubikora mu mishagu yiwe. Ibyo bishika gusa kugira ngo dukomeze ukwizera kwiwe. Nyimba amubwiye ibyiwe cyangwa ikintu kanaka mu buzima bwiwe, ukwizera kwiwe kuca kurakomera. Ubu rero mwebwe mudafise amakarata yo gusengerwa mu kuzirikana musenge. Yesu umunsi umwe yaciye mu bantu, hanyuma umugore amukorako, hanyuma Yesu arabaza ngo ninde ankozeko, hanyuma aramubona, hanyuma aramubwira yuko yakize. Rero Bibiliya iravuga yuko ngo ubu umuherezi mukuru ashobora kubabarana n'intege nke zacu. Ndabona hano muri Data Wayne n'umugore wiwe aheze igihe gito. Uwo mugabo yari ngaha kuko Paulo kiragiye kera yavuga ubutumwa. Uwo mugabo nawe yaragaze hano, hanyuma mwemu yera aramuzura. Ni gishingana yuko Yesu Kristo ari wa wundi ejo ahise uyu munsi kandi ariko guma ibi bidashira. Mbega nibangaye muri mwebwe bategeza babona muri Data Wayne? Mbega muri Data Wayne uhaguruka yaraguye arapfa, nyine yari hafi yahajya yicaye, hanyuma umugore wiwe n'umuforomakazi aramukorakorako, yumva nta mutima nugitera. Nari namaze kubona ibyo waheze igihe gito, ndabibonera mu murongo wo gusengera abantu, hari mu yo kumenya ibintu by'abantu ko hari ikintu gihari. Ariko nabonye abandi bantu umwami yagiye arazura, kandi n'ubu arashobora kubikora kuno mugoroba. Ndiyumvira mfashe imwe mu yose kuno mugoroba munsi yanje ku giciro cy'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Nimuzirikane mugore, ubu rero nashaka kuvugisha, hari ikintu kiri muri wewe, atari uko ni wowe uri hano, kandi si ubugingo, si ubuzima, ahubwo mu mubiri hariho ubuzima, kandi hari ikintu kikugenzura. Mbere igenzura n'ivyumviro byawe, mbere n'amajambo uvuga, nibyo ubwo nibwo buzima bwawe, n'ubuzima bwawe, amajambo yawe, ivyumviro byawe. Turi hano kandi turizera yuko mwemu yera aza kubishura. Yesu yavugishije uriya mugore, hanyuma aravuga ngo umugore aramusha ngo ntiwari ukwiye kwisaba amazi kuko ndi umusamariyakazi, ntaco duhuye ko n'abayuda. Ariko twebwe hano twese uko turi babiri, twese turi abanyamahanga, kandi twese turihagaze hano twizera Imana. Mwemu wiwe akoreye muri jewe bice ku mpano yiwe, aho rero uraza kumenya nimba ari iby'ukuri cyangwa atari iby'ukuri, kandi urafise impano yo kubyizera. Niwizera ibyo aza kukubwira byose biraza gukoreka, byose biza kuba bikoretse. Ubu rero mwese mube muzirikane. Uyu mugore aragwaye, hari ikintu agwaye muri larynx. Mbega nivyo natari ikiganza, nivyo kuri nico gituma ari hano, nico gituma ntegerezwa gusenga. Kandi imbere ko mvuga ivyo bintu, yumvise ko hari ikintu cari hafi. Mbega mwamubonye, hari ukugubwa neza yumvisemwo umuco mubona hariya kuriya foto. Ubu kuno mugore ni ikindi kirere. Uyu nuwizera, si uwizera w'ikorano, ahubwo nuwizera by'ukuri, kandi urerekwa, urizera ko ndi umuhanuzi wiwe n'umukozi wiwe. Nibyo mbega urizera ko nshobora kubwira ikindi kintu kiri mu mutima wawe? Hari ikintu uriko usengera umuntu n'umwana, mbega urizera yuko ashobora kumbwira ingene bimeze n'uwo mwana? Afise virus, afise uri mu Madamu Woka, wowe n'uruwa hano uva mu manuko muri Georgie, genda tayi wawe, ufise amagara meza, Yesu Kristo yakukirije, kandi ushira ibiganza bya kuriya mwana, n'uriya mwana nawe araza gukira. Umeze gute? Hano hari undi mugore nawe sindamuzi, sinigeze ndamubona. Ni umugore ahagaze hano,
navuze ubutumwa guhera nka saa 2 ubu ni saa 4 kandi iyi mpano yo kurobanura nkemo irancikisha intege inyuma y'amasaha 2 y'ubutumwa. Yesu yaravuze ngo ndumva inkomezi zimvamwo, kandi ibyo nivyo biba inyuma yo gukoresha iyi mpano. Raba uyu mugore ubu sinigeze ndamubona, murabona Billy yaje kurondera George ava mu ishengero ya Baptiste, shaka abone ibyo tuko turavuga ni iby'Imana. Umuryango wiwe, se wiwe bari muri Mexique, n'abantu bameze neza cyane, na se we aragwaye arindiriye konza George. Gaba rero uyu mugore sindamuzi, uyu mugore sinigeze ndamumenya, twese ntituzinanye, ariko mwe muyera ubugwaneza bwa Yesu Kristo buri hano turabizi. Ubu umwami Yesu Kristo amishuriye ikintu, nimba yoshobora kugukiza, iyo ba no gukirije no bikoze, ariko sinshobora gukora ibyo yamaze gukora. Iyo ba yarahagaze hano yambaye iyi costume nambaye, hanyuma ukacuvuga ngo nkiza, yo kubwira ngo naramaze kubikora biciye ku mishishagu yiwe twarakize. We gusa ashinga intahe kuko ijambo ryasezeranyijwe rimeze, kugira ngo mumenye mubone yuko uko yararejo ariko akiri nibe bidashira. Ankoresheje kugira ngo ndababwire impamvu turi hano. Mbega muraza kugira ukwizera kugira ngo mwakire ibyo yasezeranije, nyere nkuko umwami abiguha. Ndabona uyu mugore yarapimwe n'abaganga, agwaye afise hernie mu mushishito. Mbega urizera ko Imana ishobora kugukiza? Aravuze ngo ego ndabishobora, ndabyizera. Aho Imana iguhezagire. We nturuwa hano witanze bikomeye kugira uje usike hano, uruwo itenesis, uri Madame Hart. Taha iwawe ntusuye gukekeranya, wakize. Iyo bamwe kwizeye, mbe umeze gute? Nawe nituzinanye sinigeze ndakubona mu buzima bwanje. Kumbure woba warabaye mwami makoraniro yanje, ariko ndetse ndakuzi, Imana irakuzi. Mbega urizera ko ndi umukozi wayo, kandi yuko ijambo iryo mvuga ko ari ry'ukuri? Kubera yuko tutazinanye kandi ukaba wizeye ibyo navuze nk'ubutumwa, hari wagwaye ikarata yo gusengerwa, yaba ari umungu wanje canke ubundi, ibyo nivyo nzi gusa. Ariko uri hano ugwaye ingwara imitsi guta umutwe, ibyo biguteza ibibazo byinshi. Hari uwo mwazananye n'ibyo, kandi nawe uri kuramusengera, ni umugabo wawe afise ibibazo byo mu mutwe, ntashobora kubigenzura, kandi ufise n'umwana agwaye. Ni muri aba hano muva mu buraruko, muva muri Canada ya Alberta, nivyo murizera yuko ndi umuhanuzi w'Imana? Mbega murizera ko mvuga ukuri? Taha iwanyu kandi mwaronse ibyo mwasabye. Imana iguhezagire mugore. Nawe ntituzinanye, nawe nyene ntunzi, sindakuzi, ariko Imana irakuzi. Mbega urizera ko ndi umukozi wayo? Mbega urizera n'umutima wawe wose? Sindakuzi, nta kintu na kimwe ndakuziko. Iyo bano gukirije no bikoze, ariko sindabishobora. Yesu ndi umukiza, ndi umuntu gusa, ariko we ni Imana. Hari umugore ashaje ari kati yacu, uri kusengera umugore ashaje, ni mama wawe, agwaye ingwara y'umuvuduko, umurindi w'amaraso. uragwaye murura,
mumara kandi mama wawe ntari hano igihe uza gusubira ahari fata umushwaro uwumushireko nawe arakize kubw'ubushobozi bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo amen. Mbega uburemwe se murizana n'imitima yanyu yose, mbega muramubona nimurabe ku ikoraniro ni nk'aho hari ikintu kitambatamba hejuru y'ikoraniro. Ibi bintu ndiko ndakora namwe muzo bikorane ku mwami yatubwiye yarabikoze igihe agendagenda hano ku isi. Ubu rero eraba uwundi umugore akiri muto, nturi hano ku bwawe, uri hano ku bwo umugabo, kandi ndabona ko yunamitse umutwe wiwe ariko aranywa itabi. Uriko usenga kugira ngo abohoke. Imana ibiguhe, genda wizere n'umutima wawe wose kandi iyo daimoni imuboshe imuveko mu izina rya Yesu Kristo. Hari ikintu ufise hamwe n'umugongo wawe, genda ushimire umwami yarabikoze. Ndazi uyu mugore ni umukobwa wa Madame Nison, ugira amagara meza. Mbega urizera yuko Imana ishobora gukiza arthrite? Genda umubwire ko wizeye. Mbe mugabo umeze gute? Urizera yuko Imana ishobora gukiza ingwara y'umushishito? Genda uvuga ngo urakoze mwami, nawe wakize. Nawe ugwaye arthrite, nawe wakize, ufise amagara meza. Mbega ubu rero uraza kwizera no gushaka ibiganza. Mwavyumvise? Umwami ahezagire mushiki wanje, amuhe ubu rero ukubohoka. Mwizere gusa. Ngwara y'umutima, ngwara y'umushishito, mbega Imana urizera ko Imana ishobora kukiza byose? Nivyo, genda mu izina ry'umwami. Nivyo yagusubije amagara yawe. Mbega umeze gute musore? Ugwaye asma, mbega urizera yuko Imana ikiza? Genda mu kwizera yabikoze. Diabete, urizera ko Imana ishobora kugarukana amaraso yawe? Genda yabikoze. Mbega urizera yuko wakize naho novuga ijambo na rimwe nka gushaka ibiganza gusa mu izina rya Yesu Kristo? Kira ingo mugore. Nubwo atakiri kimwe novuga, urizera yuko Imana ikiza ingwara yawe y'abagore? Genda ubu rero, genda wizeye yagukijije. Mugabo urizera n'umutima wawe wose Imana ikiza ingwara z'imitima? Nivyo, ni Imana. Mbega muravyizera? Mbega murizera n'imitima yanyu yose kandi mugire ukwizera Imana? Hari umuntu yagize ikintu akora, nshaka kumenya iyari. Ni amaraso yiwe. Hari umuntu yagize isanganya, mbonye amaraso. Uwo muntu anserutse imbere ariko arasenga. Nibyo, niwo nyene, ni GP panel, ndamuzi. Uriko uravirana imbere muri wewe. Mbega urizera ko Imana iza gukiza? Aho rero uguvirana kwawe kurahagaze, izere n'umutima wawe wose. Amina. Umugore mugufi ari hariya yicaye impande ya mwene Data Grimley. Hari umuco uri hejuru yiwe. Umugore wewe wambaye ivyera, Mari sindakuzi, ariko Mari niyo ryo zina ryawe Maria. Ukeneye gahunda mu buryo bw'imwemu, urakunda gutuma umutwe cyane, wibagira ibyo bintu byose biramera neza. Wizere umutima wawe wose, mwizere Imana. Iyo bamwe kwizeye. Mugore wicaye hariya, hari inyuma, uva Michigan, ufise ingwara y'abagore, urizera ko Imana igukiza? Ico nico wasengeye, ubure byizere. Tariki ikiganza cyawe nimba uvyemeye. Uriya mugore sindamuzi, ariko Imana iramuzi. Mbega wewe bimeze gute wowe uryamye ku gatanda k'ibimuga?
niwe kimuga cyonyine kiri hano sindakoze ariko Imana yakoze. Ndakubwiye yuko hari igitutu cy'urupfu kiri kuri wewe, ufise na kanseri, uvuye kure kandi uvuye Cincinnati, witwa mushinga nawe Hawk, mbega urizera n'umutima wawe wose, kuko niwaguma ngaho uryamyaho uraza gupfa kiretse Yesu Kristo agukirije. Niba wizera rero haguruka ugendagende mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ni bande bizera muno mwanya? Mbega murashaka kwizera imitima yanyu yose? Aho rero duhaguruke twese, natwe twese duhaguruke aho muri hose dusenge, musenge mu buryo bwanyu. Mishiki wacu Brown ari hano kanaka, nawe aragwaye kandi ntashobora gutarika ibiganza byiwe. Nabonye ko hari ikintu afise mu maraso yiwe, nawe agwaye diabete. Ari hano na mushiki wacu Tawo, shaka ko nawe wizera n'umutima wawe wose. Urabizi yuko ndazi impamvu bagukuye mu bitaro. Mwizere burakira. Maji nawe izera Imana, ibyo birahera kandi iyo diabete irahera. Aragukiza, arakiza n'ingwara y'umushishito. Ubu rero musenge, isaha igeze kure, benshi bategereza kugenda urugendo rurerure, ariko nankeka umwami yigaragaje kandi yabyemeje. Mbega mwabonye umuntu canke mwabonye Yesu? Mugiye gusigwa kuri jewe, ndashira ibiganza kuno mushwaro kugira ngo Imana ishobore byose, ishobore guhezagira nkuko byari mu gihe ca Paulo. Abakeneye gukira ingwara no kubohoka, abari barapfuye, abakomeretse mu masanganya bagakira, abandi nabo bafise igitonto benshi barakize mu gihe bari bamaze guhebwa, abahumye barahumutse, ibimuga birakira bihaguruka mu dutware twabyo. Yesu Kristo ni muzima kandi ni wa wundi ejo ahise uyu munsi, kandi ni wa wundi ibe bidashira. Kandi uriya mugabo agoye intandara nawe yashinze inahe ingene igihe yaramaze agwaye intandara imyaka irenga 20. Ubu rero nta kintu kimwe agifise, ni bimwe mu bintu by'ibihumbi Imana yakoze. Imana yarakize. Nimuhungabane, ariko muze mufise ukwizera nk'uko abana, muhumirize amaso, mwibagire ibisigaye byose. Nimba hari ubari ku ruhande cyangwa hatari ku ruhande, muvyibagire, hanyuma muramure amaso yanyu kuri Yesu, mubeho. Haranditse mu ijambo yuko dutegerezwa kuramura amaso tukamuraba, hanyuma tukabaho. Bene data, nimuramura amaso kuri Yesu, nimurabe kuri Yesu, hanyuma mubeho, kuko uko niko byanditswe mu ijambo ryiwe. Muramure amaso, mugare amaso araba abantu, araba ibintu by'isi, ariko murabe mu kwizera, murabe Yesu Kristo. Niwe yakubitiwe acumitirwa ibyaha byacu kandi n'ingwara zacu, kandi bice ku mishagu yiwe turakira. Mwami Yesu Kristo, aba bantu bariko barasenga basengeranira, mwami tuhagaze hano imbere yawe, turi imbere ya Yesu Kristo wazutse, kandi wahishuye ivyumviro n'ibinyegeje mu mutima, kandi uduha icifuzo c'imitima yacu. Mwami urabiduha iyo bagusa twokwizeye. Bashize ibiganza bamwe ku bandi, kandi bariko barasenga nk'ishamvu ya Yesu Kristo. Satani, turahagurutse tuguhanze kandi tugutegetse mu izina rya Yesu Kristo, vaho uhebe kandi uve umwe wese muri bo, kuko Yesu Kristo niwe jambo
kandi niwe nkota ya mwemu. Tugutegetse mu izina rya Yesu, sohoka muri abo bantu. Tubitegetswe kubw'ijambo ry'Imana no kubwo ubushobozi bw'izina rya Yesu Kristo. Turasenga kubwo ukubohoka kuzuye, kandi mwemu yera ashobore kuza kuri bose kugira ngo bakire ubushobozi bw'Imana, kandi Yesu, ukuba hano kwa Yesu Kristo gushobore kugaragara. Nsindishije ingwara yose n'ukubabara kose n'ukutizera kose mu izina rya Yesu Kristo. Mwemu yera ashobore kwemeza, yemeza ibyo twavuze. Mutarike ibiganza, muhimbaze. Haleluya, haleluya. Oh Mana, amen.